aho hari mu ishengero Fekabu ryo muri zone Rohero komine Mukaza yo mu gisagara ca Bujumbura, aho kuri uw'Imana igenekerezo rya 14 Ruhuhuma umwaka wa 2021 Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe na bamwe mu bakenguzamateka, abakozi bakuru bo muri urwo rwego hamwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yasangiye igisabisho n'abakristo bo muri iryo shengero. Aramutsa abakristo hamwe n'ishengero ryaraho, Nyeniteka Sinzohagera yabanje kubifuriza umwaka mushasha, yongera batumirira gutsimbataza urukundo hagati yabo no kunga ubumwe bushimikiye ku rukundo nyarwo. Kino gitondo numva no kwifuriza abarundi kugira umutima w'urukundo, dukundane kuko dusangiye umuvyeyi umwe arico gihugu cyacu. Urukundo nabwo rugaragarira mu bikorwa byo gufatana mu nda, byo gufashanya, ibikorwa by'ubuntu. Urukundo niko ndavuga, si urukundo rwo ku majambo gusa, ariko urukundo ruherekezwa n'ibikorwa. Urukundo rugwiriye mu mitima yacu bizotuma ca kivugo canye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye bimwe kitubwira ngo twese turi kumwe birashoboka. Ntidushobora kuba kumwe tudafise urukundo. Ni ngombwa ngo tubanze tugwize urukundo, hanyuma tubone kubaka igihugu cyacu. Umwe wese mu byo ashoboye kubwo mutima w'urukundo wo gukunda ubwa mbere igihugu ciwe, agakunda mwene wabo ariwe Murundi, iyo ava hose mu bwoko bwose akumva mukunze kubera ko ari Umurundi, bizotuma twubaka igihugu cyacu. Umwe wese agatanga intererano yiwe mu byo ashoboye. Umukuru w'inama nkenguzamateka arashimiye cyane abakristo bo muri iryo shengero ku nyifato nziza berekana, yongera ahumuriza abaraho ko batoterwa ubwoba n'ikiza ca coronavirus, ahubwo ko bobandanya bakirwanya mu gukurikiza amategeko atangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Nyeniteka Sinzohagera yabasavye gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira barwanye ubukene nk'uko leta nkozi kandi imvyeyi yabishize mu ihangiro ryayo. Nk'uko ari we yararamutse yigisha abakristo, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yabasavye kwamana ukwizera, aho yashimikiye ku majambo y'Imana ari mu itanguriro ikigabane ca 18 kuva ku karongo ka 10 gushika ku ka 14 rivuga ngo mbega ni giki conanira Uhoraho. Aho rero yabahaye akarorero k'ivyara rya Sara na Burahamu kandi bari bageze mu zabukuru. Yongera abagaburira ijambo ryari muri Yohani 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo w'8, aho Yesu yakijije umuntu yari amaze imyaka 38 arwaye.